nitwa Kaneza Ninette nkaba n'umurundi kazi itunganyiriza imigambi yego tubona ko n'umunsi mwawe mufise igikorwa mwise conférence éclairée audacieuse 2026 icyumviro cyo gutunganya iki gikorwa mwagikoye hehe? icyumviro cyo gutangura kino gikorwa novuga ko kinatwenza mu bisanzwe kuko cyatanguye mu mwaka uheze, icyumviro cyaranjemo mu mwaka uheze nk'itariki y'ukwa mbere. Rero nkuko ndababwiye kandi munabibona ndamukenyetse yariyumviye ati ko biri kose hari mu kwezi kwa mbere sanzwe mfise ingabire yo kwandika ico bita ivyese slam mu gifaransa. Rero nari numva ndi shaka kwandika slam nshasha. Iyo slam rero navuye ndonka texte yayo ndandika amajambo akuheze yitwa nawe nyene conférence des audacieuses. Ahubwo yari événement tout simplement, yari événement yitwa conférence, yari événement yitwa éclat des audacieuses. Aho nashira ku mugaragaro slam yanje yitwa Au son de ma lutte iri kuri chaîne YouTube yanje Ninette Nina. Rero yari tariki 8 z'ukwa gatatu ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Aho rero niho nari kumwe n'abandi bakenyezi bakorera mu zindi ngabire kandi biteza imbere. Uno mwaka rero ntiyabaye gusa ya événement, ahubwo iki gikorwa cyavuye gikura ku buryo gicika conférence izoza iraba conférence ngaruka mwaka. Rero nubwo le 8 mars isigaje iminsi 2 kugira ngo ibe, twabaye mu mutima wa Journée internationale de la femme, ariko twibanda cyane kwitunganyiriza imigambi. Dufite thème mu gifaransa ivuga ngo l'entrepreneuriat féminin au Burundi, une réalité en marche. Uvuga ngo kwitunganyiriza imigambi kw'abakenyezi nukuri nibyo tuko turabamo hano mu Burundi. Kubera iki iyo thème yavuga ko yahiswemo kugira ngo tube mu mutima wo kwankuhaje abandi cyane ugwaruka bakiri mu mashure hamwe n'abandi bakiriko bararondera akazi, no kwita abashomera, ariko no kwita ko bariko bararondera akazi, aho kumbure bashobora kuba bishika bagacika intege bakumva umengo hano mu Burundi ntihamera, boronderera ahandi cyangwa bazotangura kubaho batakiri hano bari kumbure mu makungu. Atari bibi, ariko niyumvira yuko bibandanye bimeze uko mu mitima yacu hogera n'igihe ntihagire ikintu gishasha, ntihagire entreprise tubona hano mu Burundi, gutyo ugasanga ubutunzi habayeho agahombo mu buryo bw'ubutunzi, habayeho agahombo mu buryo bw'ivyiyumviro bishasha. Rero muri iyo ntumbero twatumiye abakenyezi basanzwe bari mu bisata bitandukanye bitunganiriza imigambi kugira ngo bashingire ntahe abandi, kuko kuvuga ikintu mu buryo bwa teori biratandukanye cyane uza ubivuga aribwo buzima bwawe bwa misi yose. Uvuga ngo umuntu ategwa intege gusumba kubyumva ku matwi cyangwa kumva nka kujya kw'amashure wiga enku kanaka atawuri bubaze ngo nibyo canke sivyo. Me hano habayeho kwigisha mu buryo bw'umuntu agaragara ku buryo ushobora no kumubaza ikibazo agashobora kukwishura bigahura n'ubukene bwawe. Abandi twashoboye gutumira n'umushinga ntahe mu ingénieur agronome witwa Epaphrodice Myami, atwara projet ya leta iri finance na BAD, Banque Africaine de Développement. Nabo nyene bari muri entrepreneuriat agro-pastoral et perfectionnement professionnel des femmes et des jeunes. Ni ukuvuga ngo hano twari mu kwigishwa, kandi mwumvise ko mu biganiro twagiye turavuga twashize novuga ngo twongeye kuganira novuga ngo ku migambi yegamiye uburimyi, kuko uburimyi hariho amaportunite, ariko kumbure benshi cyane abo mu miji hari igihe babyibagira, bafise amatongo ruguru ari inexploité, hatagiye harabaho abantu babakabura ubwenge bakabwira ati naho nyene hari opportunité, uzosanga bise abakirondera akazi canke abafite amikoro, kandi amikoro ahari. Twongeye kumva yuko igikuru ari gukunda ibikorwa, kureka kuryama,
ugakunda ibikorwa ukiyizera wenyine imbere y'uko abandi bakwizera. Nk'uko rero twari twabikoze mu mwaka uheze, igikorwa conférence éclat des audacieuses twashaka yuko novuga mu gifaransa créer des nouvelles échos, kuko nka le 9 mars uvyutse wibagiye ko habaye la journée internationale de la femme, wabibwirwa n'iki? Wabibwirwa na ku mastatut, ubona ibintu bitwengeje cyane cyane, ahubwo binateye n'isoni, berekana abamama abakobwa bariko baratamba bagira ibintu byo kubura isoni, bigasanga uwo munsi finalement wahavuye uhindura ishusho. Ibyo rero bikaba binababaje image nk'izo ushobora kuzisanga ku mastatut y'umuntu yitwa ko ari umukenyezi canke ari umwigeme. Burya iyo uri kuramanura abandi uri umwigeme, burya nabo bawimanuye. Rero ico gihe twarashoboye gusaba abantu bose bari bashitse muri ico kibanza kudaparticipa muri ivyo bintu, kudashirako statut ivyo bintu, naho byoba bitwenza kuko bitahuye n'amarangamutima y'abarundikazi b'umutima. Nuno musi rero twongeye kubivuga ko ino journée ya 8 mars ntibe umunsi tubona abadamu bambaye ibisa bagiye kudepensa mu nzara na hehe, nubwo atari bibi nkuko umunjeniyeri atubwiye ati buri woraba imitahe yo kwigira neza izosohoka itariki 6/8 yokuramo umugambi ukomeye. Ni kugira ngo duhindure ingendo. Iyo uwo munsi n'uwo munsi wo kuvuga ngo reka ni isambura, ubwo ukube navuga ngo itariki yo kwicara hamwe twimbira ati mbega ni turi bande, ni igihe ingabire dufise, ni gute twokwiteza imbere tugateza imbere igihugu cyacu. Ego, reka tugaruke gatoya kuri teme y'uno munsi, yo entrepreneuriat féminin au Burundi, une réalité en marche. Iyo muri ko muraraba ibijyanye na entrepreneuriat féminin mu Burundi, mubona ingorane nk'imwe nka zibiri abakobwa cyangwa abagore bahura nazo ari izihe ziba zitakugira ngo ntibateze intambwe zisabwa? Bon, nkuko twabyumvise kuri rya twigishije, bavuze ati ikibazo cyane cyane usanga ari uwo mudamu nyene yiyumvira ngo undi umwigeme undi umukobwa, ati no, iyo ni genre gusa, wewe biri muri wewe. Abamwe novuga ngo nta ngorane dukwiye kuja ahantu, ahubwo nimba twarabonye ko twagize ingorane nk'abigeme, ibyo nibyo koko birashoboka. Kushobora kuja ahantu bakavuga ati mbasha ujye mu mukobwa araza kubishobora, mbega arafise ubwenge bukwiye, arafise ubushobozi bukwiye, mbega ntahava aja mu ma emotion, ntabe professionnel. Ibyo nivyo abantu bahari, niko novuga ngo byoba byaramye. Ariko nimba hari impinduka ikwiye kuhaba, nikwiye kuhaba kuri abo, ikwiye kuba ku mudamu ubwiye, akumva yuko atambaye iyo mpuzu y'ubudamu canke y'ubukobwa ngo twabyigishijwe, ntikimubera intambamye muri we. Niyo silame nasohoye mu mwaka uheze yitwa Sondo Malut, yavuga ngo ingorane mu bisanzwe irabe neza, ntugwana n'abandi, ugwana na wowe ndani, wowe wiyemere, wowe wumve yuko ushoboye, ko ingwano si inyuma n'indani. Rero novuga yuko ingorane ya mukuru n'umuntu ubwiwe. Mu gihe rero umuntu azoba yahinduye ivyiyumviro akagenda muri nuko novuga mu gifaransa muri marketplace, ugende nk'umwitunganiza imigambi, ntugende nk'umukobwa kandi ntunagende nk'umuhungu, ariko ugende nk'umuntu afise umugambi. Ego, umuntu aramaze kwitahura, aralansije umugambi wiwe. Eske ikibano canke igihugu nta kintu ubona coza gusahiriza mu gufata mu mugongo abo bigeme canke abakenyezi kugira ngo biyumve neza mu migambi barimo? Ni ukuvuga la société canke gouvernement? Bon, le gouvernement canke la société, bon, la société noneho hacabaho twese, hama le gouvernement nayo napitagira none amategeko yose dukoreramwo tugenderamwo, Obert twitura ADB tugenda kwiyandikishamo, ikatworohereza gusanzwe tworohereza. Urumva yuko n'ito twose n'utwigoro twa leta iyo izanye nk'amaproje atandukanye ari finance n'aba canke n'abariya, n'utwo twose n'utwigoro leta ibandanye ikora. Ahubwo umwene gihugu wese akwiye kugira iki, kutumenya akabijamo. Urumva leta irafise part yayo ikora, ababijejwe, ariko hariho na part yawe ukora nk'umuntu. Cyambere na mbere kino gikorana canke no conference yari ku buntu,
yari yo kubuntu uvuga ngo we nawe burya nta muntu yo gufasha gusumba uko ushobora kwifasha nimba ari ahantu ukwiye kuja gutora ubumenyi wateza kujayo nimba yo gusaba déplacement nimba yo gusaba amafaranga nimba yo gusaba kuriha kugira winjira aho hantu ukavuga ngo reka niye kipe kugira ngo mbe ubundi geza kuba kuko umuvuze ngo gufatwa mu mugongo benshi hari gihe batera babona amafaranga mugabo uzosanga ikintu nyamukuru keneye kandi cyambere ntabwo ari amafaranga ariko n'ubumenyi bingene ushobora gutunganya ibyo bintu uramutse uronse uburyo ego akabazo ka nyuma ni mwebwe nk'ishirahamwe ryatunganije kene ruguru munsi mwibona hehe mu myaka nk'itanu canke 10 indoto yanyu ya vrai ni yihe mukeneye kumarira iki abigime n'abakenyezi bo mu Burundi kuri terme ndende bon sur le long terme bavuga ngo ego no munsi twibanze kubigeme n'abakenyezi ariko muri rusangi n'abitwa yuko bavuga bakiri bato mwumvise yuko niya competition yitwa Imbono Award yaraba abakiri ku ntebe y'ishure cyangwa bariko barondera akazi alors indoto yanje no gufasha benshi bashoboka je natanguye kwitunganiriza imigambi mu myaka ya 2012 ico gihe uhejeje universite hanyuma ntuje mu kazi ukaja ko kwitunganiriza umugambi wamengura menje ni ibintu byinshi umuntu yakoze ariko ukinyegeza ntagire ntumva yuko wabwira umuntu ngo ndandaza ibitenge ntugire iki ukumva yuko unyegeye nukuvuga ngo hari ahantu umuntu yateza kuba yarashitse yaba yararusaba ahantu nkaha abantu bamutera intege bamubwira ati ivyo nivyo hari ahantu undi muntu aba yarashitse ariko rero ico nifuza nuko bavuye ku ntebe y'ishure cyangwa kiri ku ntebe y'ishure batomera nkanje ngo bamare umwanya munini bezita ivyo bajemo ntibumve ko biri siyo habeho hari abantu bakira ati ahubwo babatera intege ati ibi nivyo tutwankoraje cyane cyane kubibutsa yuko nubwo dushobora kumara imyaka 3-4 ku ntebe y'ishure muri universite buri usohotse usanga la realite ari ibindi bintu bisigura ngo turakeneye indi formation dukongera kubibutsa tuburiye nawe hejeje urakeneye indi formation dushaka kuja kwitunganiriza imigambi gutyo ngo je ngashaka gukora ibi mbega wowe urinde ni bitahure ni wimenye ni wige ingene bitunganiriza imigambi rero ndifuza kuzofasha benshi bashoboka kugira ngo bumve niba bashaka kwilansa muri entrepreneuriat ntibagire isoni hanyuma ashobore kugira novuga ngo guterera agacumu k'ubumwe muri ico kintu cyo kugira cya renforcement de capacité formation kugira ngo batungane imigambi kandi ntibahombe kuko iyo utigishijwe urakora hanyuma ugahomba ni byiza dushaka kongera nkuko nababariye igituma twahisemo ko haza abantu baba étudiants canke abashakashatsi d'emploi nibo abantu ba mbere bagaya ivyimviro byabo kubera ata amafaranga bataratangura gukora bakumva ntaco bimaze alors que n'uwo muntu ubona ari karakora yatanguye guciyumvira hanyuma agira iki abona gukora là on a voulu revaloriser les idées kuko iyo umuntu adahaye agaciro ide yiwe ni handi usanga yahevye ivyiwe akaja kwigana abandi alors twavuze tuti umuntu ataratangura reka gifite iciyumviro reka tumwakukaje ukuvuga yuko bazonoswagana navuga ngo une petite enveloppe d'encouragement hamwe na formation kuko ico nico kintu gikomeye bakeneye hariho rero entreprise yitwa Sefaco izotanga iyo formation bazomara iminsi barahantu kugira ngo bongere kwiyumvira kuri iyo migambi bayitumbereze babeho ce plan d'affaires hama kicerekeye uno munsi Uburundi buri muri vision 2040-2060 Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 uno mugambi wawo wizera gute kuzoterera mu mbona kazoza y'igihugu muri iyo vision turimo uzoterera gute nibaza ko watanguye guterera mvuganye na bamwe bari hano banezerewe mwabonye yuko yaheze binatevye ariko abantu bari bakiri hano kuko hari ikintu gishasha baharonke abari baje bari bumva umengo hano ntihamera mu Burundi kumbure ntacyo nokora babaye très encouragé kandi bumvise yuko umutahe bafise nyamukuru ari ivyimviro byabo ari umwanya wabo ari kuba bafise iyo nyota yo kwitunganiriza imigambi no gutembera nuvuga rero yuko ibyo bitakiri muri kazoza ahubwo biri muri kubu twabitanguye